Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yanyu ariyo yacu Shiramatsiko TV. None n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kubagezako amakuru ahambaye, ni inkuru nziza ku barundi bose ndetse n'inshuti z'u Burundi. Umuzo wa Hussein Rajab, umwe mu ncabwenge akaba no mu batanguje umugambwe CNDD FDD urukiza rw'abarundi, ukongera gusubiranya umugambwe CNDD FDD kurwanya akarenganyo, gusubira kuzahura igihugu kuri ubu ngubu biboneka yuko caguye mu manka y'ubukene, ndetse n'ibindi bikorwa vyinshi abarundi bari bategereje nivyo bigira bikurikire, aho amakuru adushikira avuga yuko hari ibintu vyinshi bigira ngo bihindurwe mu mpinyanyuro yari imaze igihe kinini cane ikorwa n'abarundi b'inkundagihugu. Vyose tugira ngo tubigarukeko muri ano makuru twabiguteguriye. Nta mukuru ubura mukuru wiwe. Umuzo wa Repubulika ya gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 wabaye nk'umukenyuro wo kunigira mu menshi ivuka ry'imihari yari ifise intumbero yo gukoresha umuheto mu guserura iryo igona. Abari bakumiriwe ku bw'amacakubiri atandukanye bahisemwo gukoresha ururimi rw'umuheto kuko ari rwo n'intwaro zagiye zikoresha mu kwikiza abo zitifuza kubona. Urugamba rw'umuheto kwari nko guhuza ururimi n'ubutegetsi. Nk'uko tumaze kubibayagira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ubutegetsi bwose buba buhari butegerezwa kuba bufise ibihugu rutura kw'isi biburi inyuma mu kubaha inguvu no kubakingira mu gihe bakora ibitaroranye. Mu Burundi ibihugu vyarakoranye na Repubulika ya gatatu, nivyo vyakoze mu gutoba ukwikukira k'u Burundi. Bakoresha umukenyuro wo guca umutwe w'umurwi runaka kugira abagize uwo murwi bace batatana. Bishe umuganwa Rudoviko Rwagasore bazi neza ko ivya Prona bica bihagarara. Bari bamaze kubona ko ari we atuma abarundi baja hamwe mu budasa bwabo. Rwagasore hagipfa gukumirana kwaciye gutangura mu mugambwe Prona, abarundi bacigabura bari bahejeje gutakaza intumbero yo kwikukira. Mu vy'ukuri abarundi bikukiye mu bimenyetso ivy'igihugu, bakuraho ivya kavamahanga, bongera bikukira mu babahagararira canke mu bahagarara imbere. Ntibaba bakiri abanyamahanga, ariko abo banyamahanga bagumye ari bo batwara mw'ibanga mu gukoresha ubutegetsi bwariho nyine muri ico gihe, mu gukoresha abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi. Mu gihe utikukiye neza mu vyo uburongozi no mu vy'ubutunzi, ntushobora kwikukira kuko abanyamahanga bagutegeka ko hari ivyo batakwemerera ko ukora mu guteza imbere igihugu, kuko uteye imbere ntiwoba ukibumvira. Iyo ushatse kubirengako baca bagutembagaza bakoresheje abayoboke babo bagushize hafi kugira bababere ijisho n'ugutwi. Tukaba twababwira yuko muri Repubulika ya kabiri Colonel Jean Baptiste Bagaza yariko aragwana n'iterambere mu kubaka igihugu no gushira abarundi ku bikorwa nk'inzira yo kubakura muri politike mbi ariyo yatuma baryana. Gukumirana bishinga imizi
gukumirana bishinga imizi ahari ubukene. Iyo abanyagihugu badafise ico bakora bahanga amaso ivy'igihugu. Twababwira ko ico caratumye Bagaza abarundi bamwiyumvamwo kurusha abandi, barongoye Uburundi gushika uwu munsi kuko yariko agwana no gusubiza hamwe abarundi. Yaza yaratanguye ibiganiro mw'ibanga n'abavuga ko bariko bashinga imihari yo kwisubiza iteka. Ugushira hamwe abarundi nivyo abo banyamahanga bamye badashaka kuko vyotuma baca bakanura bakabona ibikwiye gukorwa kugira igihugu gitere imbere. Kubera ko Bagaza yari amaze gukomera no gukundwa n'abarundi, abanyamahanga barabona ko kumwaka ubutegetsi bitazoborohera, niho baca bakoresha ibihuha vy'amadini yagirijwe ko yashaka gusenyura Eklezia Katolika. Iyo myaka abarundi bari bashashaye cane ukwemera kwabo ku buryo wiswe umuzira rumenyetso waca uba umwansi wabo ukomeye. Nta kindi Bagaza yazize kiretse ko yanse kuba igikoresho c'abo banyamahanga bashaka kwamiza Uburundi mu bukene kugira babugumane mu ntoki, ahubwo atangura kurondera izindi nshuti zafasha Uburundi kw'iterambere. Ubutegetsi bwa Bagaza bumaze gutembagazwa na Majoro Petero Buyoya akazana leta ya gatatu, agahengwe abarundi bari bamazemwo iminsi kaciye gahera, basubira mu ndyane kuko ikibazo c'amacakubiri caciye gisubira kuvyuka kuko abamutama bavyifuza. Abo banyamahanga baciye batuma ubwo butegetsi gukora ibishoboka gushika abarundi bagiye mu ndyane zikomeye. Vya biganiro Bagaza yari yaratanguje na ya mihari y'abakumiriwe biba birahagaze, ahubwo atangura uruhigi ku ndongozi z'umuhari wari ukomeye Paripehutu. Integuro yo gufatwa kwa Gahuturemi nk'indongozi ya Paripehutu kwabereye muri Tanzania. Ubutegetsi bwa Petero Buyoya ntibwari kuvyishoboza, nuko ba banyamahanga babufashije baciye ku zindi nshuti zabo. Iryo hagarikwa rya Gahuturemi yari integuro yo kumugandagurira mw'ibohero. Nico gituma vyakozwe n'umuganga atari umurundi kugira ngo ntibizokorohe gutora ababigizemwo uruhara. Kurya bagandaguye Rwagasore kugira abarundi batatane, niko bagandaguye Gahuturemi kugira abo barundi bashaka kugwanya ubutegetsi batatane. Tukaba twababwira ko inyuma yo kugandagura Gahuturemi, b'abanyamahanga baciye bereka Buyoya uko yokwihutira kwegeranya abarundi, abereke ko ashaka kubanywanisha muco bise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Uwo wari umukenyuro wo kugira abarundi baje hamwe, hanyuma babahe indongozi ikoreshwa n'abo banyamahanga, maze babashe kubayobora butungwa. Abo banyamahanga barakorana kugenzura igice kimwe. Abo banyamahanga barabona ko kugenzura igice kimwe c'abarundi ngo ni uko bari ku butegetsi bidakwiye, badafise mu ntoki ikindi gice c'ababugwanya. Haciye hashirwaho umukenyuro wo kwihutirisha amatora. Hari bamwe mu banyamahanga bifuza ko amatora aca aba ubwo nyine
muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe, ariko abandi babona ko hatangwa akanya kugira ngo bamwe bose bari barafashe intumbero y'umuheto babivemwo baze gusamarira ku matora. Igituma ayo matora yavugwa yari ayo gusamaza abafashe inzira y'umuheto, nuko hari hamaze gufatwa ingingo ko vyanka vyakunda ayo matora ategerezwa gutsindwa n'abashigikiwe n'abo banyamahanga. Tukaba twababwira ko uwo mukenyuro waratumye abari bafashe intumbero y'umuheto bigaburamwo kabiri, bamwe barabona ko ari umutego w'ubutegetsi kugira babateshe urugamba, abandi nabo bakabona ko batagiyemwo amakungu yose azobafata nk'abagumutsi maze umuhari bace banka kuwufata mu mugongo. Nico gituma abagumye muri Paripehutu yahavuye yongerwa ko ishami rya gisirikare FNL badacana uwaka gushika uwo munsi, n'abaciye baja gushinga umugambwe Frodebu kugira baje mu matora y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, aribo bahavuye bashinga umuhari CNDD-FDD. Gushika uwo munsi hagumyeho impari hagati y'abagumye muri Paripehutu n'abashinze Frodebu, bongera bashinga CNDD-FDD. Icambere abagumye muri Paripehutu bagiriza abagiye gushinga Frodebu ko iyo badata urugamba basamajwe n'amatora, urugamba bari kurutsinda kuko ubutegetsi bwari bugoyagoye. Vyongeye abategetsi ba Frodebu bagandaguwe ntibari kwicwa kuko bagiye gutwara badafise ikibakingira. Ica kabiri, abagiye mu matora nabo bakavuga ko bari baronse amakuru ava mu bari bafashe mu mugongo umuhari Paripehutu ko iyo batitaba amatora hari hateguwe ko baca bashingwa mu mihari y'intagondwa, umuhari waca usambuka kuko waca uharirwa ivomo mu bihugu bibanyi n'ivya kure. Kuba baragiye mu matora mu mugambwe Frodebu bagatako bakayatsinda, maze abahora ku butegetsi bagahindukira kwica abatowe, vyatumye urugamba rw'umuheto ruhabwa inguvu n'amakungu. Nta kindi ubutegetsi bwa Frodebu bwazize, nuko bwanse gukoreshwa n'aba banyamahanga bakoresha Repubulika ya gatatu. Iyo Repubulika ya kane yari irongowe na Melchior Ndadaye yaje ishaka kubandaniriza aho Repubulika ya kabiri ya Bagaza yari igejeje. Nico gituma bativye amatora kandi bari babishoboye, baregereye Ndadaye nabo bakorana kugira bemere kubakorera baranka. Niho baca baha uruhusha indongozi za Repubulika ya gatatu bari basanzwe bategeka ngo zisenyure Repubulika ya kane. Bivuze ko hamaze gusenyurwa Repubulika ya kane, haciye hagarukanwa Repubulika ya gatatu mw'ibanga, baza baranyuranya abaseruka gusa nayo ahandi. Uwagumye ku isonga yari Petero Buyoya. Gukoresha kugira habeho ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu kwari ukugira ntihagire uwuzoronka akanya ko gutohoza ivyabaye kugira Repubulika ya kane isenyurwe, bize vyitwe ko ari abarundi basubiranyemwo. Ariko imbere yuko ivyo vyose biba, hari umwe
mu bagumyabanga yari yibiye ibanga umwe mu banyepolitike b'abarundi bari bakomeye muri iyo myaka ya za 90, amubwira ko ataragera ko abo mu bwoko bw'abahutu batwara igihugu kuko integuro zihari zerekana ko bazoshikirwa mu myaka nk'icumi yari imbere, ni ukuvuga mu mwaka w'2000. Ikosha abo banyamahanga bakoze nubwo biyita utumana tw'ubwenge ni ugusuzugura abarundi bo mu bwoko bw'abahutu kuko bamye babafata nk'abatagira ubwenge buhanitse bwo gutegura imikenyuro iremereye. Kugandagura Ndadaye vyatumye Frodebu isambuka, kumwe bagandagura Rwagasore kugira Prona isambuke, kumwe bagandagura Gahuturemi kugira Paripehutu isambuke. Ntibari bibaza ko inyuma ya Frodebu abarundi bashobora kubaka ikindi kintu gikomeye nka CNDD-FDD. Catangaje abo banyamahanga ni ukuntu umuhari CNDD-FDD witirirwa abahutu waje gufatwa mu mugongo n'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abaganwa. Mwibuke ko inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore mu mugambwe Uprona hatakumiriwe abo mu bwoko bw'abahutu gusa, hari abatutsi bakumiriwe bahowe intara bavukamwo, harakumiriwe abaganwa, harakumiriwe cane n'abo mu idini rya Isilamu. Abo bose bakumiriwe muri Prona bagiye kwiyegeranya hamwe, umwe wese mu byo ashoboye kugira haboneke impinduka mu gushirako ubutegetsi budakumira. Kubera umuhari CNDD-FDD wari wubakiye ku kudakumirana, nico gituma ibihugu nk'Ubugande n'u Rwanda navyo vyahavuye biwufata mu mugongo. Abarundi bamaze guhinyura umukenyuro w'aba banyamahanga mu gusambura imigambwe canke imihari, ko baca umutwe kugira abarundi bace batatana. Nico gituma muri CNDD-FDD nabo baciye bahindura umukenyuro ku burongozi bw'umuhari, bashiraho uwubaserukira gusa ariko atari we by'ukuri afata ingingo z'umuhari. Nico gituma abo banyamahanga bakoranye na za ndongozi za Repubulika ya gatatu bagerageje gusambura umuhari CNDD-FDD mu kwigarurira urya babona aseruka hejuru, bibaza ko ari we mutwe basanga bihenze. Ubwo buhinga bwo kunyegeza umutwe wa CNDD-FDD vyatumye ushobora gutsinda urugamba mu nzira rwazananyemwo yose. Kuba ubutegetsi bwa Majoro Petero Buyoya bwaremeye kuja mu biganiro na CNDD-FDD kuva mu mwaka w'1998 no kubera bwari burembejwe n'urugamba rw'umuheto bwaza bwamaze gutsindwa n'ubwo butari bwamanitse amaboko. Kwihutisha ibiganiro vya Arusha byo mu mwaka w'2000 hamwe no kwihutisha amatora ya 2005 kandi intambara itari bwahagarare burundu, ni umukenyuro b'abanyamahanga bari bongeye kwereka Majoro Petero Buyoya, kumwe babimukorera mu mwaka w'1990 gushika mwaka w'1991 bamaze kugandagura Gahuturemi. Ikosha bakoze bitiranyije Paripehutu ya Gahuturemi na CNDD-FDD ya Hussein Rajabu. CNDD-FDD yaza imaze gukomera mu Burundi no mu makungu ku buryo atanumwe yari gushobora kuyisambura vyoroshe. Umuhari CNDD-FDD waza waramaze kuba umwana wa Tanzania biciye mu ntoki z'umuvyeyi w'ico gihugu Julius Kambarage Nyerere,
byongeye CNDD-FDD yaza imaze kuba umwana wa Afurika y'Epfo biciye mu minwe y'umuvyeyi w'ico gihugu Nelson Mandela. Izo ntwari za Afurika Mandela na Nyerere zari zisanzwe zifise inshuti zikomeye mu bihangange bitwara isi bishobora gukinagiza b'abanyamahanga Major Petero Buyoya yagendera mu kwaha. Guhagarara imbere y'amakungu Hussein Rajab mu mwambaro wa Nelson Mandela na Jules Nyerere afashe ukuboko CNDD-FDD, Buyoya nawe ahagaze mu mwambaro w'abakoroni bafise ibiganza bijejeta amaraso y'intwari z'u Burundi, rwabaye urubanza rw'ikibiriraho rutsinzwe impaga. Kuba ibiganiro vyahuje abarundi vyarahagarariwe na Julius Nyerere Tanzania na Nelson Mandela Afurika y'Epfo kwari ugutegura intsinzi ya CNDD-FDD. Kuba Hussein Rajab na Petero Nkurunziza bakoreye imyiyamamazo ya 2005 mu modokari nziza igezweho bahawe n'ubuserukizi bwa Afurika y'Epfo mu Burundi cyari ikimenyetso gikomeye c'intsinzi ya CNDD-FDD. Nico gituma nubwo CNDD-FDD na Paripehutu FNL bitatumiwe mu biganiro vya Arusha vya bibiri kuko harimwo ivyo basaba ko bihinyanyurwa, barongewe akaryo bisangije muri 2003 ko bari bashigikiwe n'abagabo. Imbere yuko ibiganiro vyo guhagarika intambara burundu vyo muri 2003 biba, Hussein Rajab yararungitse intumwa zija kuvugana n'uburongozi bwa Paripehutu FNL kugira babibire iryo banga ko abagabo b'isi babahaye akaryo ko kuja mu biganiro bishasha uko ari babiri. Hussein Rajab yifuza ko boja hamwe nka CNDD-FDD na Paripehutu FNL, ubwinshi bwabo butume bagira inguvu mu gutaha kwabo no kuzotsinda abari barihagiye ubutegetsi. Yongera arababurira ko amakungu yahawe n'abavyeyi biwe muri politike, bavuga ko uwutemera ibiganiro amakungu yose aca amukurako amaboko. Kumwe vyaba wa mwaka w'1990 gushika mu mwaka w'1991 bamwe bo muri Paripehutu bakanka kuja mu matora kuko babona ko wari umutego, n'ubundi burongozi bwa Paripehutu FNL bwahavuye bwisokora muri ivyo biganiro ku itegeko ry'umukuru wawo Agatongwasa. Bagirije CNDD-FDD ko yaguzwe n'ubutegetsi bwa Buyoya itaye urugamba bobo bazorubandanya gushika bafashe igihugu nk'uko ubuhanuzi bwabo bwabivuga. Muri ivyo biganiro CNDD-FDD yabandanije ariyo yonyine irasaba ivyo hinyanyurwa vyahavuye bishirwa mu masezerano yo guhagarika intambara yongewe kuri ya masezerano ya Arusha aca aba Accord Global, bivuye ku kuntu umwanya wari muto kubera integuro z'amatora ya 2005 bitari bwaheze kumvikanwa ko mu masezerano ya Arusha bari bapfunditse ko bazobandanya kubiganirako buke buke mu biganiro byari kubandaniriza mu Burundi inyuma y'amatora. Ikosha uburongozi bwa Paripehutu FNL bwakoze niryo kutizera ivyo Hussein Rajab yababwiye kuko amakungu amaze kubaharira ivomo umuhari byarawugoye kubandanya urugamba. Ariko n'ubundi Hussein Rajab yarakoze ibishoboka kugira uwo muhari yakoreye
ari kumwe na Gahutu Remy Utahane Iteka aca atanguza ibiganiro muri 2006 hagati ya CNDD FDD na Paripehutu FNL Murantunga, nubwo bitagenze neza kubera akajagari kaciye kaduka mu gihugu no muri CNDD FDD gatejwe na Nkurunziza. Ivyo vyabaye vyatumye indongozi za Paripehutu FNL nubwo yagiye irahindagurwa amazina gushika uwo munsi ziba zitagifata minenegwe iryo bongorewe na Hussein Rajab gushika uwo munsi mu bijanye n'imikenyero ya politike. Ukuja hamwe kwa ba Petero babiri bafashe mu mugongo n'abanyamahanga kugira bate mu mvuto Hussein Rajab bagategura kumugandagura bakoresheje isomo yari yashizwe mu irangi bashaka gusiga mu cumba yarimwo mu mpimba, iyindi somo igashirwa mu mfungurwa yagemurirwa bashatse kumugira kumwe bagize inshuti yiwe Gahutu Remy. Duhereye ku myaka yamaze muri iryo bohero, kuri sohokamwo n'ibindi bikorwa bihambaye yagiye arakora, nuko yari kumwe n'abagabo bakomeye ku isi nayo ahandi. Abo bansi b'u Burundi baragerageje kenshi kumutsinda hasi birabananira. Ntawusangira n'utabega n'abo banyamahanga byahavuye bibakomerana kuko abo bahora bakoresha mu Burundi korona yarabatwaye. Ntawuzi ko vyoba ari ibisabisho abarundi bari bamwazemwo igihe. Nubwo havugwa agacerere, ariko hariho bamwe muri abo banyamahanga batumye ahantu mu murereko wa Hussein Rajab yoba ashobora kuzanana mu ciswe kuzanzamura CNDD FDD kugira bagerageze igere rya nyuma ryo kumwitanga atarashika, nubwo bamaze guhanurwa kenshi ngo bareke Imana ikore ivyayo bakanana. Ivyo biri mu butumwa bw'ibanga bwahawe abarundi bamwe bamwe bajejwe gutohoza irya nino mu nshuti n'abagenzi bazwi ko begereye Hussein Rajab kugira baronke amakanda yiwe, maze nk'umutwe wa CNDD FDD bawuce kugira CNDD FDD isambuke, kuko ntibari bwatahure igituma CNDD FDD igoma ihagaze mu gihe abo bahora bibaza ko ari bo mutwe wayo bamaze gushengera. Kugandagura Hussein Rajab babona ko ariyo nzira yoroshe yo gukura CNDD FDD ku butegetsi mbere yuko igera ku rugero badahamvya. Abo banyamahanga bamwe n'abarundi banse kuja ibuntu bakigumira ibuzimu nk'ifuku. Byarabagoye gutahura ko atamukuru abura mukuru wiwe. Hussein Rajab n'abarundi bari kumwe muri systeme yabo bashigikiwe n'Imana hamwe n'ibindi bihangange ku isi Imana yatije ijambo. Ubwo buhangange bwabo bagabo b'isi nibwo Rajab nabo bari kumwe bashaka guha Uburundi ku rugero rwaho buba butakivogerwa n'imihirimbiri n'intarutsi zose. Wa munyamahanga twababwira yigera kwibira ibanga umunyepolitike w'umurundi mu mwaka w'1990 ko intwaro y'abahutu izoshikirwa muri 2000 aheruka kwibira ibanga uwundi munyepolitike ko Uburundi bushobora gukira ingorane burimwo, ariko hari ikindi gihugu cegereye Uburundi gishobora guca gifatwa naco
hungabana bikomeye mu vya politike. Yavuze ko niwabona ukize indwara uze umenye ko hari uwugusubiriye ku musego, kandi iyo uronse itunga wahora ukennye ubukene bwawe hari uwundi budodoreye ku rugi rw'inzu yiwe. Banywanyi bacu, akaba ari ngaha duce dusozera ivyari bigeze ko biriko biragarukwa ko cane, mu kandi kanya turababwira ibindi bishasha.